benshi munzi nk'umunyapolitike atavuga rumwe na leta mu Burundi. Uno munsi samashahuri ya politike ngomba kubabwira. Mpagurutse nk'umuntu yanduye ikiza ca coronavirus, azi ingene kibabaza kandi yabonye ingene cica abantu ikivunga. Mpagurutse kandi nk'umunyagihugu, umurundi, umuvyeyi, umuvukanyi afise umubabaro mwinshi kubera ikiza ca coronavirus kirigwa kirica abarundi mu Burundi. Amagara n'amazi aseseka ndibayore. Ubuzima ni katihabwa, tuburonka rimwe gusa. Kuva na kera narindi mu Burundi, iyo igihugu gitewe n'ikiza, umwami niwe yahaguruka ari kumwe n'abaganwa bamufasha gutwara. N'ijambo ry'Imana ritwigisha ko iyo igihugu nka kirya ca Israel cyitorewe n'Imana gitewe n'ikiza, umwami ari kumwe n'abahanuzi nibo bahaguruka. Mu Burundi muri uyu mwanya ikiza ca coronavirus kiriko kirica abarundi. Uwo mwitwarariko ntawo tubona mu bategetsi b'igihugu. Nico gituma twubahutse gutera kamo abarundi bose, bo mu mihingo yose, bo mu madini yose, bo mu migambwe yose, bo mu miryango yose, ndetse n'abo mu bwoko bwose, ngo bahaguruke basabe leta kubakingira ico kiza ca coronavirus. Ndimuzoja gusenga mutakiriho, ndimuzoja mu bunywero ndetse no mu bitambiro gufuraha mutakiriho, nta masoko muzorema mutakiriho, ndimuzogendera muri ayo mabisi ikivunga nk'uko bimeze ubu mutakiriho, ndetse nta n'akamaro ko kurungika ibibondo ku ishuri kuja kwandura ico kiza gishobora no kubihitana. Nimwikingira muzoba muriko mukingira abanyu n'ababandi. Rero ko leta yabimye incanco, nimwambare agafukamunwa, nimukarabe mu ntoki kenshi gashoboka ku munsi mukoresheje isabuni, nimureke kuramukanya mufatanya mu minwe, nimuhagarike kugendera ahantu h'ihuriro ry'abantu benshi, nimuhagarike kuja gusuhuza abanyu, abakunzi, ababanyi banduye uyo mugera bakigwaye bari mu bitaro. Gutyo muzoba muriko murabuza yuko uyo mugera ukwira mu gihugu cose kandi uja mu bantu benshi. Nihahangame Uburundi, nihahangame abarundi. Murakoze.